muvyumve neza ndabivuge neza muvyumve. Umuntu azotwara igihugu cy'i Burundi azoba afise ububasha bw'Imana, si umuntu asanzwe. Muti kubera iki? Ndabibasigurira muvyumve. Iki kintu kirinda gituma uwo muntu azotwara igihugu cy'i Burundi, abantu bose b'isi yose bahanura Uburundi, abazungu bahanura Uburundi, ab'i Rwanda bahanura Uburundi, Tanzania bahanura Uburundi, Kenya bahanura Uburundi, abarundi bagahanura Uburundi, abanyakongomani bagahanura Uburundi, bose bahanura Uburundi. Ca wiyumvira uwo muntu, mwiyumvira uwo muntu. Abantu bose bahanura bati hazoza umuntu, hazoza umuntu, hazoza umuntu, hazoza umuntu, kandi uwo muntu ataraza. Mwiyumvira ko uwo muntu ari umuntu asanzwe. Mukoreshe ubwenge namwe. Mukoresha ubwenge, nukuri ndaza abarundi baragoye kumva. Mukoresha ubwenge, mwumva uwo muntu ari umuntu asanzwe. Buri muntu wari wese aravuga ati Imana imbariye ibi, Imana imbariye ibi. Uzoza gutwara Uburundi azoba ari Dawidi kiniki. Jewe nanje ndazi ko nahanuye, ndavuga nti uwo muntu nta nahazo ataniye n'ivyanditse muri Bibiliya. Kugeza ngo ndababwira nti ibintu byose vyanditse muri Bibiliya byose bivuga igihugu cy'i Burundi. Ivyo bintu ndamaze kubibasigurira. Ni ibintu byose bizoba byose burya bavuga igihugu cy'i Burundi. Nagomba ndababwira ni ndafise ivyo ndababwira bitari bike. Nagomba ndababwira yuko intambara ya kabiri y'isi yose Abadagi Hitler, kubera Abadagi nibo bari barakolonije Burundi be na Tanzania, Burundi na Tanzania. Umukuru w'Ubudagi yagomvye gushira amabanga y'igihugu cy'u Burundi ahagaragara. Ibihugu vy'amahanga kubera bitari bwibe ubutunzi bwa Afrika, bose abanyamerika n'abantuze abanyamerika n'abanyaburayi bose baca baramukoranira. Bose bamukoranira ko baramutera, yuko bamwagiriza ko ari we yateye igihugu, kandi wewe yaragomvye gushira ukuri ahabona k'ivyo yabonye mu Burundi bidasanzwe. Ndababwira amabanga rero anyegeje Imana yampishuriye. Yaragombye gushira amabanga akomeye y'igihugu cy'i Burundi y'ivyo babonye. Mu nyuma rero mu ndirimbo yagize igihugu cy'i Burundi hari ahantu havuga ati warapfunywe ntiwapfuye. Nigihe baca batwara intara ya Kigoma n'intara ya Bugufi, mu nyuma bakagabangana na Kongo niki. Uburundi bari bagomvye kubuzimanganya. Muranyumviriza neza, Uburundi bari bagomvye kubuzimanganya. Mwezi Gisabo habera umugabo. Bakubwira yuko Mwezi Gisabo yaragwanye n'Abadagi kugeza mu Abadagi bose hakwa kubahonya. N'ahandi Uburundi bwose babwarazimanganye. Haravuga ati warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwahababuka. Ati hagurukana ubugabo n'ubugingo. Uravyumva? Umurumva, hagurukana ubugabo n'ubugingo. Komegwa amashi n'abawe, usamirane mu makungu. Igihe kirageze rero. Igihe kirageze aho ivyanyegejwe byose, ibintu vyabaye ikinyoma byose bija hagaragara. Imana yambariye, ndababwire abakuru b'amadini bose bitegura izo mpinduka nababwiye ni impinduka mbona zikomeye. Nabonye impinduka muri leta, mbona n'impinduka mu madini yose atana rimwe rivuyemwo. Muvyumve neza, n'ibintu bidasanzwe, atadini na rimwe rivuyemwo. Urumva amashengero yose, ngoma ndabadondagurira amashengero Imana yambariye, amashengero Imana yambariye yuko yose azobomogwa, yose akaryamikwa hasi, batitayeho ngo mbega yubatswe ku mafaranga angana gute. Ishengero rya Katolika, amashengero yose azobomogwa, yose atana rimwe rivuye. Si kuhagarika gusa, n'amashengero yabo bazoyabomora. Ico mube murakimenya, kubera Imana yambwiye yuko ngo n'inzu z'abambuzi. Ni bimwe Yesu yagenda agasanga abafarizayo bariko baradandariza mu rusengero, hanyuma mu nyuma akababwira ati mubomore urwo rushengero rwose, jewe nzogubaka mu minsi 3. Batangura guhazana bati twebwe urusengero kubatse imyaka 40 none umugabo azogubaka iminsi 3 yonyene gusa. Nahandi Imana yavuze yuko urushengero rw'Imana amafaranga agiye kuzogubaka n'ahazova nta n'umuntu umwe ahazi. Nta n'umwe. Mu gihugu cy'i Burundi, nyumviriza ndababwire, mu gihugu cy'i Burundi umwami azoba ari umwe, Imana imwe, ishengero rimwe, hanyuma igihugu kimwe, hanyuma ururimi rumwe. Byonyene gusa bitageretse. Amashengero ya Katolika azobomogwa, ay'Abadiventiste azobomogwa, amashengero y'intuze ya Anglikana azobomogwa, intuze y'imisigiti y'Abayisilamu izobomogwa, intuze y'amashengero y'Abajehova azobomogwa. Bose ngo ni amasoko y'abambuzi.
nta rushengero na rumwe ruzosigara, hazosigaraho ishengero rimwe ryonyene gusa ry'Imana, rimwe ritageretse, rimwe gusa. Bose urumva bazoba basenga kumwe, Imana imwe, iki cyangwimvira ibintu nakamaramaza. Imana igenda kunyereka, irambwira yuko ibintu bizokora mu gihugu cy'i Burundi nta bindi byose, ibintu bizoba bishasha byose, ibintu byose bizoba bishasha byose, kandi hazokora igitabo cyitwa Bibiliya kimwe gusa, kirimo amategeko y'Imana n'amabwirizwa gusa, nta kindi gitabo kizova ahandi hantu bantumwe, nta kindi. Muvyumve neza, kizoba ari igitabo kimwe kitageretse. Icyo gitabo cha Bibiliya Imana yakimbariye nico abazungu bakoresheje bakivye muri Afrika, mu nyuma bakuramwo ivyo bubakishije ibihugu vyabo vya Burayi. Kugira abazungu bubake Burayi basomye Bibiliya. Nikimenyamenya ntuze ya Amerika ifise ibwirizwa shingiro rivuye muri Bibiliya. Nanje Imana yambariye yuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'i Burundi rizova muri Bibiliya, nta handi rizova. Ivyo bintu naramaze kubihanura, rizova muri Bibiliya. Hanyuma ingene bimeze rero, hazokora amategeko y'Imana. Urumva bo barayasomye, mu nyuma bobo bakwikiza ivyo basomye, bubaka ibihugu vyabo, baratera imbere, si sawa? Mu nyuma bamaze gutera imbere, aho niko ndavuga ibihugu bikomakomeye ya Amerika n'ibihugu vya Burayi. Mu nyuma bamaze gutera imbere kubera igitabo arico bari barivye, Imana ntibari bayizi, baratera imbere, baca basuzugura Imana. None Imana yambwiye iti ivyo bubatse byose bakoresheje iyo Bibiliya igomba igaruke ibihondoganye byose, nta na kimwe kiza gusigara. Ivyo muvyumve, nibigiye kuba mu bihugu vy'i Burayi. Nama nabihanuye buri munsi, Burayi na Amerika. Ivyo nama nabihanuye, nta mwanya usigaye. Intambara ya gatatu y'isi yose ikaba, nta buye na rimwe rizosigara ryubatse kurindi. Bo muri Afrika natwe abazungu baca batuzanira Bibiliya. Batuzaniye Bibiliya muri Afrika, twiga gusoma Bibiliya, mugabo ntitwiga gukurikiza Bibiliya. Mu nyuma abandi bagejwe guhagararira amategeko y'Imana, aribo bakuru b'amadini, bose baca baba indyarya, ata muntu n'umwe avuyemwo. Bigisha ibinyoma kandi babibamwo imyaka ibihumbi n'ibihumbi. None Imana iraje kubashira ku mugaragaro, siyose ije kubishira kwiherezo. Nama niko ndavuga, abantu bakavuga ngo ntibizoshoboka, munyihanganire. Je nimvugira ubuhanuzi nkirenganira gusa, nta bindi. Imana ije ngo bahure nayo. Aha mwohava mwiyaza ngo niko ndababwira amajambo yo kubesha. Musome Yeremiya igice cya 5, muhere ku murongo wa 25 mugeze ku murongo wa 30. Havuga yuko ngo bubatse ngo amazu, ngo bategeramwo ngo abantu kujya batega nk'inyoni, ngo biyegeraniriza ubutunzi, ngo none ngo ndaje guhigura nabo. Sije nabivuze n'ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 29 ayo majambo ni hari, kandi ngo sinzobihanganira. Aha ngomba mvuge ikibazo kijanye n'Imana. Abantu benshi Imana yambwiye ndababwira, abantu benshi bapfiriye muri Yesu. Ngo Yesu yaradupfiriye. Nagomba ndababwire, Imana igizwe n'ibintu bitatu. Imana igizwe no kurema, muranyumviriza neza. Imana irarema, kandi irahana, kandi irica. Kandi Imana irakunda abayihimbaza, bavuga izina ryayo bakayihimbaza mu kuri atari mu buryarya. Ibakunda gusumba n'abamarayika babana mu ijuru. Mugabe yuko z'ibintu itagomba, irahana kandi irica, kandi niyirema. Nagomba ndababwire rero, Imana abantu benshi bayigize mu vyara wayo. Imana nta mbabazi. Nagomba ndababwire, Imana nta mbabazi ifise. Mubimenye neza, icyitwa Imana rurema. Imana rurema nta mbabazi ifise. Ikintu gifise imbabazi ni Imana mwana, ariwe jambo.
ariwo abantu bita Yesu canke Yesusi byose ni tandukaniro rya gisenti gusa n'ahandi byose ni cyo kimwe uravyumva. Iyo ataba ari ijambo w'Imana nta muntu n'umwe abakiba mw'isi, abantu bose baba barahonye kubera Imana nta mbabazi ifise, mubimenye neza. Ubu rero igihe kiraje aho Imana ije guhana no guhemba umwe wese ivyo yakoreye. Muvyumve neza, mwumve neza ivyo Imana yabintumye ndabibabwire. Imana nta mbabazi ifise, mubimenye neza. Muti kubera iki? Ndabaha akarorero kari hafi, kubera ndazi abo mbwira inashanje abarundi ntibumva, ntabahaye akarorero bavuga ati umuntu yabeshe. Mushima Imana atambabazi, nyumviriza aba kino gihe simwega Imana yogirira imbabazi kuko nimutonye imbere y'Imana gusumba Adamu na Eva. Adamu na Eva baracumuye, Imana ntiyababariye. Ntunzeye Gahini yishe mwene wabo, Imana ntiyamubabariye. Dawidi akoze ikosa nta muntu atonye gusumba Dawidi yanditse